Uze gute none? No, I have my charge. Fresh sana bro, gute nawe umeze neza? Ivan. Aho hantu uri none kumengo hararenze cyane. Acha hiyo vitu we. Check bipe. Uzi ko ari cyambere abantu bakunye uje kuri live ya TikTok. Ibaze ahubwo abantu basiga bashimye. Natangwe kubimenya bane. Nakubona rero. Voilà, ariko twatanguye. Ariko dushaka ko abantu bose dushaka abantu bose bagutamo wewe. Ndawe, ufite nicyo kintu shaka ko abantu baza kwakira. Pisike none twatanguye kabisa. Guys, abantu bose on my side twatanguye imbere yuko twa inkuru shasha ya jewe na DJ Fernando about our new song. None twashaka kwanza ko mutwereka urukundo. Ngo ririmba. Kare. Umusani nguyo ngaho. No, thank you. No, abantu jesha kubona abakunzi bawe kabisa ingene bazaguma bagutamo. Ariko bariko baragutamo ndiko ndabibona. Tilo. Nagusize sana mutama jewe rega imihanda ahari famille muta. Ahari famille kabisa kese ndayishurije nkabwiye ati mbega none ko Sharon yavuze ngo agiraza gutemo yaje final makusa igira. Thank you guys, thank you guys, thank you for the support. Thank you guys, time to snap. Alicia, thank you so much, thank you Allah. Don't give up bro, don't give up. I was what akantu kawe kazu. Okay, wasize kimwe ndagusinze. C'est bon. Hey, guys, so much. Thank you kabisa. Bon, reka rero sasa rero turabituvugana nabo gato sike none Fernando. Ariko munyene mu mwanya tuko turavugana bashobora no gutamo amagifti tu. Cyane tu nuza yes izi yuko Fernando wewe hari kintu ushobora kubwira community nga pour le moment kubera yuko abari abantu benshi cyane baba supporter kandi urumva uri mushasha ifuye ko twakira. Le sujet c'est quoi? Le sujet c'est nous allons parler à propos de notre nouvelle chanson. Ils gusohoka bientôt. C'est pour ça on est ici tuza kuvuga aussi ni about music yacu i Burundi n'ama challenge umuntu twaducamo atandukanye kwa ko murabizi nyene music yacu ama challenge ducamo ni menshi cyane. C'est twebwe aba artiste urumva namwe bi abafana canke inshuti y'abagenzi ari giye mu mushaka aba artiste banyu ko bapoza des questions zitandukanye rero ufite on est ici. Fernando c'est pour ça namuzanye ngaho kugira ngo mushobore kutubaza ko ndabizi yuko musibazo byinshi byo kutubaza. Fernando baza kumura ama commentaire yawe kuko ivyo baza kwandika hiyo nivyo baza kwandika ngaha nibiza kuba the same. Urumva rero guys ariko kubego imyimanzi kira kureze cyane. Okay. Murumva rero guys voilà, c'est pour ça que Fernando ko turafise kintu bashaka kuvugana namwe kujerekeye indi mushasha yibacu giye gusohoka. Voilà, Fernando just ndiyoza yuko ushobora gutangwa nimba ufite icyo ushobora kuvuga amantu twese tuja ku bidonido ya ivyeke isonge yacu. Voilà, cyambere kandi baramutse kwanza community yo kuri TikTok kubera ko muranza ngaha juste nshiramo aka video ka challenge indirimbo yanje nkaca ncika sinsubire kuraba bikurikira canke iki. So cyambere big thanks ngere mwitanga mu kuduteza imbere. Novuga ko mu bintu binkorera promotion nini cyane mu muziki wanje harimo TikTok. So rero kuba ntari bwaze kubavugisha I'm sorry mugabo ntibiti gihe banakora amaze kuza kandi nibaza ko nzobandanya. Alvin yanyije mu muji nzobandanya nza. So icyambere ni kubashimira hama cya kabiri naco ni kubabwira ko mu bandanya mwitegura kubera ko mfise ibikorwa byinshi nabateguriye no mwaka. Nibaza ko indirimbo ya mbere ari iyo tuzoba turi kumwe na Alvin turaza kuyigaruka ko ava yuko ibikorwa byanje bizoza. So ndabafite ibikorwa bimeze neza mu bandanya mumurikirana mu bandanya mu supportinga ego navuga nivyo sino bisigaye turaza kubandanya tuyaga. Guys, voilà. Uyo Fernando Davis ndo abantu benshi baramaze kumusaba yuko ndamuzana ngaha. C'est pour ça navuze ati mbere yuko dusohora canke tubabwira ivyerekeye indirimbo yacu kuko ndamwazanira kumbure mu musi bibazo byinshi mushaka kumubaza. Abantu bashaka kumubaza des questions kugira ngo ashobore kubishoma ashobora kujya kuri ku commentaire yiwe ko uza kwandika ikibazo ngaha naza kukibona naza kukibona bisaba yuko aja kuri ya side yo kugira ngo ashobore kukubaza hama aze kumwishura. Thank you Alicia, thank you so much. Murumva rero je ndibaza yuko
ikintu cya mbere utangura kuvuga nuko no je kuri Sadio mushimira Fernando kubwa ingufu akomeza akoresha kuri muziki ndundi ko murabizi yuko ibikorwa amaze gukora n'ibikorwa byinshi kandi bitandukanye kandi n'ibikorwa birepresenta igihugu even mu mahanga rero des fois umuntu amugize ukuri to even iba ari artiste mugenzi wawe urafite kumubwira kabisa ibintu ukora ni byiza cyane kumbure ukomeje uko urashobora kutugurira inzira twese abantu abandi mukora bimwe kugira ngo dushobore kugera kure natwe. Thank you so much guys. Ndabizi ko ari abantu bashaka kumenya ibintu byinshi cyane kujerekeye iyo ndirimbo yacu yafuswe ndabizi byose ariko ndibaze ko tuzakwiriza kwishura normal ya konti ko ndabandikwa ko ama question ni menshi cyane. You don't peace. Yeah, she don't peace. Imagine. Voilà. Jere sinzi kuvuga ijambo muto. Jewe mbanza ngaha nyine nkadudurira ko byanzanye mugabo urumva ibintu byo kuvuga cyane sijyanye bro. Je ibintu byanje byinshi abantu barabizi ngaha kubera yuko ndagerageza kuyivuga. Kumbure ngira wowe nyine washaka kumva wewe cyangwa uvuge kugira ngo bashobore kumva intuze zawe ko jewe ndibaza yuko je maze kuvuga byinshi ngaha voilà. Comme ça after Li Sharon Gedari umute mugenzi wawe umute musi ariko unuze uravuga voilà. Uriko uravuga oya maina mutinze man ataba commentaire nta bintu biri seriye hano uratutamo oya kameme hari ibintu tuvugira ngaha ibintu by'ibintu birebire ariko précise nibiki Sharon ari karana mo man ari kana kutaho Sharon iyi deli Sharon not so précise asante Sharon Li Sharon ashaka kwemeza urabona ingene bikuranyegera Li Sharon aratwica bahe ariko ndagusinda tu yamaze guteba ya utiyubawe manager wa Fernando Sharon abantu bashaka kubaza ibibazo Fernando mugende kuri ntuze yayiwe yes Aston wagwana arashaka kumaza ibibazo dije Fernando bagende kuri ntuze yayiwe hama bamaze ibibazo kuko ebana abazakwadikaga de question yaza kugira we Alvin wewe urafita icyuka hagati ya non, même pas Olivier Sivio. Précise, don't worry. I understand. En tout cas, jewe namuzanye ngaha Fernando kugira ngo ashobore kuvugana na uyo ndagutaye undi Sharon. Ni Sharon man. Sharon agutaye Marigana. Nakuwi hapa. Li Sharon nuva gutaye Marigana. Uririmbire kazi imana inkunda. Reka nzoyirimba mfise na guitar nzokora inoze mfise guitar canke piano ndabaririmbire zogira karaoke tu. Ubu rero wamaze kumenyera ku buryo next time uzoza ufise guitar na piano orchestre yose. Abantu bose bari kwandika ariko ngo bafana Fernando bari kuri commentaire zanje mugende hariya mu mwandikire we kuko jewe mwanditse ngama commentaire wowe ntayabona. Fernando jenda tangaye aje no munsi muri imihanda none bavuze ngo next time ngazogarukana gitaye I'm so confused. Bana wagize amakosa kunzana ngaha. Voilà, sasa rero mes chers amis hapi sindiko ndafuha vraiment ahubwo birangiye kabisa je ngenda ndabona Fernando ngaha muri imihanda no ryoyirwa cyane kubera yuko imihanda kabisa abantu baho barafite urukundo rurenze cyane no mbona umengo urukundo banyereka jewe ifu ko n'abandi artiste baronkiraho sije kugira ngo bashobore kubona at point ari abantu wa supporting muziki ndi kubera yuko guys murabizi yuko ndashaka kwanza turose 10 imbere yuko mbandanya mumpe uturose 10 umuntu afite turose 10 atuntemo vite fait murakoze urumva guys en fait je disais que murabizi yuko ari abantu Alice sawa thank you so much mugabo ntamo basi nuzenya n'amarose 10 hamucu ugenda guys en fait murumva rero tugiye okay amakoze bwa
tugiye kwijambo sivyo Fernand amace tera black after mugabo tubabwire ikintu cyatuzanye ngakora yuko ndabona ufite abantu benshi cyane naje wenga bariko raza. Thank you. Guys murumva rero Sina Fernando tufise ikowa gishasha kandi murabizi yuko mu bintu cyatumye mva Nairobi nza ngaha mu Burundi kubera nje korana na Fernando cyo gikorwa hamace twara video yayo hamace cyo swima mugabo cyo twamaze gukora voilà. La raison pour laquelle twakorana na Fernando nuko murabizi yuko song twasohoye ya mbere yashoboye kugagwa ku rubuga rwa YouTube era bakivuga ati nimba twari dufite objectif yo gukora ikintu cyiza rero bikaba bitagikunze yuko ico kintu cyaguma kuri YouTube ndetse ko tutoshobora kuri ikindi kimeze neza hama cyaguma kuri channel ku buryo umuntu ashobora kuvuga ati kanaka turakoze igikorwa cyiza kandi kirenze voilà. Igikunda avuga ati ifoko ngenda nkora na Fernando ni kuga cyiza hama ibintu bishoboye kugenda neza kubera yuko mu bantu babaye aussi naje nabo bakoreye ku gikorwa cyanje cyahagaze ki ma 400 quelque chose donc si ibintu biryoshye namba voilà. Rero igikorwa turashoboye gikora ndibaza this next week igikorwa kizoba cyamaze kuja kuri YouTube yanje voilà. C'est pour ça nkuko nabibabwiye kuva kare nakivuga ati kubera yuko ishingiro cyo gikorwa cyatangura ngaha nyine kuri TikTok noneho ndavuga ko ushaka kuji Burundi noneho aravamo abantu ba supportinga ndabashimye cyane kandi ndabashimira challenge ya mbere sa darona ngazokora challenge ya mbere ego Sangu kwa bivuga indirimbo ya mbere yakuwe ku rubuga ntibyanjoheye ni benshi bitaryoheye no bakunze b'umuziki w'u Burundi kubera ko nta kibazo na kimwe kitotorerwa inyishu mu gihe mutanze umwanya wo kuyaga ariko nivyagenze neza nabo bashoboye kuyaga ngo mugire ico muhurije ko kuri side yanje urabizi ko nari nagerageje ariko ntivyakunze si byose twavugira ngaha ariko nakundi reka dukora ikindi gikorwa tuzosiga matrace twerekane ko tugeze gukorana ko nkino saha nta muntu azokwibuka ko twakoranye mu gihe indirimbo itari posted kuri channel yawe canke yiwanje. So jewe vraiment indirimbo bwanje naramaze kuyikunda imeze neza ku ruhande rwanje nibaza rero ko n'abakunzi bacu bazoyikunda. Ya voilà guys, igikorwa twakoze ni igikorwa cyiza cyane ndabona abantu ngama commentaire ariko barambaza ngo oninde Marielle sasa kusikia utanga ma gift welcome kwa Kube Jimmy yavuye ko ni shaka kumera nk'abandi yarafuswe bagira jama yake voilà nijya indirimbo yakuye ku rubuga rwa YouTube ni shaka kumera nk'abandi niyo yakuye ku rubuga rwa YouTube ndabizi ko ari abantu bagenda bakayibona mugabo bose ijya siyo original yayo kandi ntiri kuri channel yanje voilà bazi kujya mu tipa abantu bibaza ngo ni jya iwacu cyane kandi nakubera yuko ijya channel ya Clay ari Alvin Smith abantu bose noneho baca bibaza yuko ari jewe mugabo sashike ijya song ntiri kuri channel yanje iri kuri channel yanje yarafudise voilà. Marielle kwa Kube ndabona ariko yagutamo Fernando ndagiye cyane kuri abantu bariko rakwakira ufite jewe nashatse kuzana ngaho kugira ngo abantu bakwakire sivyo bakwakire noneho namaze kubona ko bagutimo zo kwa nagarutse ego Marielle yes abantu bariko rakwakira ndiko ndabona Fernando uragisha noneho ariko arabazi impamvu iyo ndirimbo yavuye ko Alvin yarabivuze muri video yakoze yarasiguye byose ingene byagiye biragenda muri make bananiwe guhuza bicari bayage bahuze so kubw'ivyo rero umwe afata ingingo yo kuyifuta ariho nagirira abantu b'amarozana aruze gute Fernando n'umuntu yakabaza impamvu iyo ndirimbo yavuye ko noneho ndamubwiye ko hariho video wakoze usigura ingene byagenze guhera itangure gukogwa gushikiveko cyangwa barabifuse muga ku Facebook yose birahari ya hari ibibazo byabaye tu byashoboye gutuma indirimbo itagumako ariko noneho c'est pour ça ici kugira ngo nshobore kubabwira yuko twakoze igikorwa gishasha kandi next week izosohoka iyi week nyeniza nkuko nabisiguye ni igikorwa cyiza cyane kubera murabizi yuko uyu mujya amasanza akora ibikorwa byiza and mu cyo bibaza rero iyo dufatanyije tuba dukora ibintu bya danger. C'est pour ça nemeye kumfata ku nguvu ndavuga ati ntizokozana kuri TikTok kugira ngo ushobore kuvana abantu kuko uri mu artiste afite abantu 100,000 barenga kuri TikTok
ariko nturi update cyane kuri TikTok. Noneho abantu bose bisubiye ko niba abantu baza kubara ama challenge cyangwa ibindi ifa yuko uza uragerageza nko kujya kuntu ugira ama live kuri Instagram. Thank you Stone. Ugira ama live kuri Instagram cyangwa Facebook, ugerageza uje kuri TikTok aussi ko hari abantu benshi cyane bashaka kukuvugisha, bashaka kubona, bashaka kugira asante Aisha, bashaka kugushimira cyangwa bashaka kubaza des questions zitandukanye. Zibusanje namubwira ati ifa kuza kuri TikTok noneho abantu 100 barenga muvugane nabo bishime kuko iyo abantu bagukunda bagushigikira baba bashaka ko kwa munavugana mupartage ivyumviro kumbure birabagyohera nta kintu kijyoshe nko kubona umuntu ukunda hari kuri live none uranzira comment arayishuye bikaba biryoshe cyane sivyo naho bitagira abartiste bose ariko abartiste icyo kintu tugiye kukijukira tumenye ko icyo kintu ari kintu cyiza cyane ku bartiste ku buryo tuzaturagariza gukolabora n'abafana bacu cyangwa inshuti cyangwa abagenzi sivyo ya that's why rero uyu muhungu namufashe ku nguvu ndavuga ati ifo iko azangaha ya ndabona abantu kabisa muri kumurageza kumutamo kandi murakoze cyane none nashaka kabisa mu mutima mugira ati ingo abantu bari kuri TikTok n'abantu beza cyane ni community nziza baraza kwakira neza noneho uraza kuryoherwa muri ko muravugana. Yes gogo nibiki. Thank you so much Stone. Voilà igikorwa rero twakoze ndibaza twashaka kubabwira izina ryacu. Yego it's okay ari biko bari special c'est pour ça twagize na affiche yuko tuza kuza ngaha ni kubera yuko bari special urumva niyo mpamvu niyo nta cyo uzana kimwe ko tushaka kubabwira izina ry'indirimbo tugiye gusohora ariko icyo mumenya cyo guys ndabizeje wallahi indirimbo tugiye gusohora ni indirimbo nziza kandi I think ni indirimbo nziza kuruta shaka kumera nk'abandi kubera yuko indirimbo nziza vraiment je rero ntababishagaje ndakunda J Fernando aragira ndakunda ba melody ziwe cyane murabizi music. Thank you Stone, thank you so much. Murabizi indirimbo ziwe abantu benshi babazikunda ariko zo zima mu melody meza n'amajambo meza c'est pour ça ziba viral kandi abakoresha telefone. Fernando ni umusani wa mbere noneho naciyewe nicara hasi nkavuga ati uyu mujama ibi bintu abigenza gute uyu muntu nkubise inyundo ninde ni Sharon uyu muntu nkubise inyundo ninde ni Sharon yo ni Mark de respect gute ushaka kumwita inyundo ku zuru ndiko ndavuga ukamwita inyundo ku zuru ndiko ndavuga vraiment. Voilà reka tubandanye nusubire kandi kumwita inyundo nimba aje dufitanye kubabarira ne mugabo ntushaka kurinda ndiko ndavuga ugaca urika inyundo ikankwita ku zuru en plus naro kumbwira basinjana guterera inyundo ufise kurunka inyundo inkubise ku munwa none nga ndashobora kuvyimba umuntu Marielle. Salut Marie. Voilà guys indirimbo rero yacu yitwa Ndi Occupé. Indirimbo y'urukundo nkuko nababwiye nimba nahisemo gukora na Fernando ari kubera nzi yuko tuzakora igikorwa cyiza kandi nuko nababaye cyane kuba kigiye kuba cyacu cyambere kigeze kigira kigeze kuma ku rubuga ndavuga ati fuko dukora ikintu kugira ngo ibintu bishobwe neza kumbura n'abafana bashobora kuma bagirwa n'iki gikorwa gishasha. Rero ndabijeje igikorwa cyiza cyane kandi nashaka gusanga hose cyo gushima abakiki n'abandi bose bashobora gusapotinga cyo gushima hose ndagiye Fernando ko bashobora kwemera yuko igikorwa tubikora hamwe. Murabizi ibintu abaririmbyi baragoye iva n'amagahunda atandukanye mugabo jewe icyo shobora kuvuga ati nje ndashimira J Fernando kuba ashoboye kunyemerera ko dukora icyo gikorwa kubera yuko sinanizi kuza gupasa mugabo alhamdulillah ndashima Imana kuba byamaze gupasa. Ariko indirimbo rero yitwa Ndi Occupé, indirimbo y'urukundo, ni indirimbo ishobora kubigisha ibintu byinshi cyane mufashe umwanya wo kuyumviriza. Ni indirimbo yigisha abarundi benshi bavuga ati ngo indirimbo imo message nyabaki ariko sashi ndabijeje indirimbo ifite message nziza cyane nkuko ndashaka abadonatere bane guys ako murashaka kumpa makado basi none nshaka kumansinda je ngo mvuga amansinde babaye basi mu makado ndashaka abadonatere bane sawa abandi guys ndabuze abandi badonatere babiri agashugwe kabiri abandi bantu babo dushugwe tubiri please guys please abandi bantu babo dushugwe tubiri kandi sisi yaje wallahi nukuri kumana pana kumara amaza uko je imbere y'umusani umusani yaje ngaho uno munsi yama mu mana amazi imbere yiwe ndashaka agashugwe kama hazi undi muntu amagashugwe kama undi muntu. Okay, thank you so much, thank you. Voilà turi muri fatwa. Thank you Kenzi, thank you guys turi fatwa ari mundukira ama gift rero. Thank you na Fernando baramuhaye nanje ni mu uretse gato kwaza saba ama gift. Oya tugeze mu nakuretse kuvuge man kumwe ngo ariko gutama guys let's go namaze gukabirika mu mbuga uya ninde muntu. Thank you so much, thank you
Uyarinde abone badaguma bagutamo bro. Niri Sharon. Arona kumereye nabi man. Niri Sharon ariko akora ivyo bintu. Kumereye fo. Ariko ari comment iwe ntabonye neza baciye gusamanza. Wabasha kumwishyura nta kibazo Elisha. Avuga ibintu byuko ashaka ko tusubira kubonana mu ndirimbo na Melanin. Nabonye izina Melanin gusa ndazi ko abashaka ko turirimba. Katura rikure mugabo. Kandi ari undi musavye ngo iyi ndirimbo abimurangira asubira kubyandika. Guys, thank you so much. Voilà, ça c'est l'autre différent. Voilà, c'était juste ça kubabwira ikintu nko cyatushanyinga ko ari indirimbo zisohoka next week. Hama ko abantu benshi bamaze kunsaba email inbox bavuga ati uzotuzana DJ Fernando. Nari n'abandi bazovuga unuzenya bavuze ati ngo nozana DJ Fernando zogushimira cyane voilà. Abariko barashimira murakoze cyane hama muzoshimiye mu biyeri aussi. Ko nabazanye umusitari wanyu kuko ndabizi nawe benshi cyane bari bamukunda. Nawe na very nice on my side. Ben, welcome. Uvuze? Imiti je bamaze kumbwira kenshi urazi ko nakunda kamera kabisa ni nayo mpamvu nakora n'amaklipe je natinya kamera. Wewe ukabanzanye nga bro urarenza ubwo. Ahubwo nyene. En plus minuit je 21h majyamye bro. Ego guys, murazi ko DJ Fernando aguma nsinda kweli mwese muri ngaho. Arije namuzanye ijambe. Ikaba motive kuzotuma ngaruka kubera ko gumye nsinda. DJ Fernando nasuye kandi kunsinda. Amaze kunsinda kenshi bine byose. Kandi ko ndahora cyane ko urumva kuwera rero nako ndakoma induru mucamona yuko je ndikijuju. Murabona ingena aguma nsinda umujama ari mushasha je ngaho. Ni Sharon anyemereye clip. Arakwemere clip ari Sharon. Kasa. Nimane mo clip. Ego. Arundi yabajije ko ijya cyane. Linda baby sinjyamu tamaye manigana cyangwa ikindi kintu. Fernando amaze kunsinda ibitsindo bine. Wavuze? Ari wabajije ko channel ya Love Music twayihevye oya bro channel iracyahari kubera ko anytime urashaka kubona ikintu kijya ko kubera ko turafite indirimbo ziri muri stock twakoze kera kandi dushobora no gukora n'izindi pourquoi pas lega nta point final yagiye ko man YouTube channel nshobora nubwo twoba tutosubira gukora ikindi gikorwa YouTube channel iteza kuhaguma kubera ko ni kahise kacu wese azoravuga ati natanguye bimeze uku so rero uri karabaza ko twigurisha oya nibaza ko ari oya peut-être yaje nk'abandi bantu bashaka kuja mu muziki ikaba nka channel ifasha gusupportinga abandi mugabo ibikorwa bikaguma sino ntidushobora kuyigurisha. Gihone indirimbo ifuswe ko wari wanakoze clip utanamenyereye uzakiye gute bro abashunalisi b'abarundi cyo ndabangiye ngo wari wanakoze na clip utamenyereye none yabeshi je ngoresha dokomo nari imbere ya kamera none bahita bayifuta. Ngiye kubabwira umuntu ntabwo akwiye kuja muri video nziza ifuye kwaza muza dokomo. Ijya ndirimbo byarambabaje kubera ko hariho energy yanje nayo natakaje hari umwanya wanje hariho n'amahera yanje kuko uko biri kose na general depensije ko biri kose ari ibintu nyene umuntu ateza ego Alvin niwe aba ari chance gukora ibintu byinshi mugabo naje ndagira ico nkoze kugira ngo igikorwa kimere neza ko tuba tugisangiye so byarambabaje mugabo ni kwisimera isiragoyesha nuko bimera tu niyo mpamvu twadesize gukora iyindi kugira ngo ize none hata n'induru na zimwe zirimo abakunzi bacu banezego ibaze bakumbura igikorwa ngo baburi igikorwa Alvin na Fernando tukakoranye so nivyo rero byarambabaje tu ama kandi jewe sinijya rya mbere ngiye muri clip Frank jewe natanguye nkora clip kuva kera muri Love Music abo nagiye muri dokomo mu nyuma ntanguye carrière solo yanje sino ama clip narayakora kandi akaze man ubwo atari je nayirihira bien sûr. Guys, get ready for our songs. Our new song is over. Thank you, Arlene. Thank you so much. Voilà, is over out next week. Nkuko nabivuze. Igituma rero hari abantu bashasha ngoma mbona baza. Niyo hari igihe usanga amajambo navuze kare ndi kunagereza kuyasubiramo kugira ngo abantu bashasha baje bashobore gutahura ivyo turimo. Twaje kugira ngo tushobore kubabwira indirimbo ishasha tugiye gusohora jewe na DJ Fernando. Munitwa Davina ngo nyishuye fo ariko ngo fete yanze kunyishura. Okay, yari yamajije gute? Davina yari yamajije nganza namubyaza kubaze wewe. Mia welcome. Acarambira ati jewe wanje mwana commentaire yiwe mbona.
Oya ni indirimbo nziza. Bumi, I swear God, I think umva uzoikunda. No, me, I can't block you, Davina, but you go on Fernando's side, anybody on Fernando's side, and you ask that question on his comments, not here. Guys, ndashaka abadonatere bane bama uturoze. Uturoze tune guys, thank you Ari. Uturi turoze guys, ndabuze turoze dutatu, thank you guys. Uturoze tubiri guys. Ndashaka uturoze, thank you. Twakwiye, thank you Nana, thank you Bumi. Guys, tugere muri fa 3 kugira ngo Fernando tumukubite noneho. Agire Fernando atahure ico bita on your channel or no, izoja on my channel. Indirim izoja on my channel guys. Indirim izoja on my channel. Yes. It's my songs. Yeah, it's my song. Izoja on my channel. Yeah, indirimbo ni Alvin uza kuri channel ya Alvin Smith. Guys, tugize kuri fatwa guys, tugize kuri fatwa. Thank you DJ Sky, thank you. Guys, nabaza DJ Fernando nguyu ngaha mu mwakire none abantu bamufana bagende ari abamutema. Jena muzenyi ati ingo ngaha umva usiguye abantu ngene ukoresha dokomo kandi kuri TikTok hari abantu bashobora gusupportinga none ugakora na video nziza. Gute ukoresha telefone? Aravuga ati ngewe telefone nico kintu mbona kiri hafi yanje. Ariko ngiyago Alvin abonye ko Sharon ari gusupportinga Fernando. Yego sha nawe Sharon cyangwa ari gusupportinga DJ Fernando. Bari bansinze bine. Ngo Sharon yavuze ngo azomukorera video DJ Fernando. Alvin, you are the best artist. Thank you so much. Alvin Zirahis. Thank you Keza and Swag. Don't worry. Davina ariko abaza uwafusi ijya ndirimbo. Alvin nibaza ko ari wewe umuzi kubera ko jewe nabimenye yavuye ko kandi kuri channel yawe antuka barakwereka umuntu yayifuse wewe. Ya agiye kuri channel yanje kwirondera aca uyifyoze ko ucubona umuntu yayifuse. Arazwi kandi aranditswe hajya ni bikene ko tumuvuga ngaha kandi azwi hajya. Ufite ugiye kuri channel ukaraba cyangwa kumera nk'abandi. Directement ucubona umuntu yayifuse kuko bakubwira yuko iyo ndirimbo yahagaritswe n'umuntu yitwa Kanaka. Alvin nkumbuye abantu bavuga ko bakumbuye filme zanje. Merci vuba cyane zo batamu. Fernando kudaheruse kuduha bishasha. Umuntu waje on my side but thank you. Nibaza ko iyo yiwawe nizotangura before ko nangura gushira habona ibikorwa byanje. Nibaza ko wacu utanga umwanya none zo marigi kimwe nagutisha muzoshishira muri stock. Oya ni next week namaze kuvuga yuko tuzoyisohora iyi week itangura nyene. Uno musi turi vendredi, turi jeudi, ejo vendredi, samedi. Iyi week nyene iza. Nibaza ko iyo ndirimbo ya izo bigiye kunoze. Ubwo nzohera kuri Alvin ama après ibikorwa byanje DJ nyene peut-être cyangwa n'abandi bantu kubera ko sama projet menshi cyane kabisa. Oh la la. Jeni wansinda ariyo ba Bomi baririwa nahoza abandi hiyo iba. Nimuse kintu ushobora kubwira je sais pas hari abantu ko babaza ibibazo ibintu byinshi muri side yanje. Uvuze DJ Fernando Alvin ndabemera. Thank you so much. Thank you. Yeah, navuga yuko ari ibibazo byinshi bakora mbaza mugabo birabaje weje nyene. Alvin bitamuraba. Nibaza ko uzobaha kanya mushaka kumbaza kubera ko araheze umwaka ugomba uhere ata radio ngiye ko canke televiziyo ariyo yose canke ahantu namwe novugira ikintu kubijanye na career yanje canke n'ubuzima bwanje. So nibaza ko nabigize kubera impamvu hari ivyo nashatse ko bidapfa mitamwe kunuma nagira ico ndabivuga ko rero nibaza ko nzofata kanya gakwiye tabaganirize mumbaze none ikintu cyose mumva mwifuza kuva ntaguye career solo yanje même nava mushaka it's okay mugabo ari naratinya bakamera cyane surtout kuvuga ibintu byagiye biraba muri career yanje barabonye abanyatatse barabonye abangwanije barabonye antuka nagize ama challenge menshi muri no career yanje. So Alvin arangarukanye imbere ya kamera nibaza ko aranije abantu ko nzoba oblige yo kuzandisha ibintu byose. Yeah, c'est vrai kuko andazi abantu benshi cyane kabisa gufite ibibazo bitandukanye. Guys mugabo munye ko je nimba namuzenga kugira ngo nshobore kubabwira kuvyerekeye indirimbo yacu ya avant n'indimbo tugiye gusohora vuba. No gushimira abantu bose bashoboye ku sponsoriza kugira ngo ikoreshe gukorwa no gushimira aussi Fernando nyene aussi kuba yashoboye kwemera gushigikira icyo gikorwa no kukijamwo no kubabwira n'ijya kizosohoka kubera yuko nimba twagikoze ni kugira tugisohore. Voilà, c'est pour ça que turababwira izina y'igikorwa aussi turababwira n'ijya kizosohoka
ku batari bwaze izina ni Ndi Occupé. Indirimbo y'urukundo, ni indirimbo iryoshye cyane, ni indirimbo umuntu wese ari ngaho ashobora kumva ikagira icyo imariye muri uwo mwanya ariko yumva, cyangwa ikagira icyo imwunguriye soit mu rukundo cyangwa mu byo amaze gucamo whatever. Rero ndabigeje vraiment, ndababwira ati indirimbo nziza cyane, ndazi ko muzayikunda kuko burya ikintu cyiza kiribonekeza, kandi ikintu cyiza murakibona mukiko muranagikora, cyangwa mwana y'icyo gikora, cyangwa muri ko muracyumva après studio session wenyine, noneho ubuziko ikintu kizorengana cyangwa kizorengana. Ariko ibintu byose n'Imana bikora, ariko usi hari ikindi kintu uvuga ati ikintu naho kitagiye maybe, ariko vraiment cyari ikintu cyiza kuko sindirimbo zose zironka amahirwe yo kuba hiti ngo nkuko umuntu aba yavyiteze voilà. Ariko ndibaza ko ikuba cyacu tugishyize ku maboko y'Imana, sikera cyane kizosohoka next week, ibiki nyatanguye turashaka support yanyu, c'est pour ça twavuze ati reka dukore live yo kuri TikTok, kubera yuko nkuko nabivuze kuva kare TikTok abaririmbyi surtout abartiste b'abarundi turasinye tutayitaho, kandi TikTok iri ma platform atuma umuziki ugera kure cyane voilà. Rero ndavuga ati ifa yuko nkuko jewe namaze kuwutahura akiri ko TikTok ikirafasha cyane, cyane TikTok iri supportinga cyane, ndavuga ati reka ngire live yo kuri TikTok kugira ngo ishobore kuyadressa kuri abantu nyine, mbona yuko bakoresha platform igezweho, iyo platform isigaye ituma imiziki, apana muziki ndundi, imiziki yo mu bindi bihugu ishika kure. Rero c'est pour ça nashimira Fernando faut ko turabingene dushobora kuba update surtout kuri TikTok kugira ngo imiziki yacu ishobore kugera kure ku TikTok, n'abari muri TikTok bose muri rusangi bashobora kugeza ikintu kure, noneho kikagera kure voilà. Ndabashimiye kwe bana, asante sana jewe mwagakiye neza, n'umva ndabibabwira mwamaye motivation yo kuzogaruka. Nibaza ko nzoba hashoka kabisa ikwiye, kubera ko Alvin yagize ikosa ryo kunzana ngaha ebana, nzoba manaje, nzoba hasho, nzoba mwanya wo kumbaza ivyo mwumva mushaka. Hari n'umunsi tuzokwandikana indirimbo ngaha nyene, muze muraba amapahole ngaha hasi, twandike indirimbo tuyihejeje turirimbire ngaha nyene, mugani zosohoka izobihere ngaje nimuze ushaka bazofate ngo baranyandikiye bro ya bacavuga ngo barakwandikiye noneho izoherera ngaha nyene, tuyivibinge ngaha nyene, bihere hama tuyiheze biherera nyene bihere ya ariko kana urazi iyi TikTok je vais bien Michou, iyi TikTok tu vas pas regretter nuko ibinyera tu ikoreshe neza, kuko si TikTok gusa, imbuga yari yose biravana n'ingene ukoresheje neza, noneho murabana nayo neza. Imbuga rero yose ukoresheje nabi murabana nayo nabi, sibyo? Ariko ndakwijije vraiment kuri TikTok hariho audience nini cyane y'abarundi, kandi se abarundi bari civilize cyane, kubera yuko uzi inshuro sister yambwiye ngira ama live man, sister wanje sana yana ngira mwanya wose n'ibintu bishasha ni babibwiye nena n'ivyo mbazi nikamuposta natanije ya sister warakoresha TikTok cyane, kuko hari n'izindi ndirimbo zawe nyinshi usanga ari watangura kuziposta ijya mbere, ugasanga ama challenge yose abantu bari kuyakora kuri account yiwe ya uyu muntu mishuye navuze n'ivyo. TikTok y'abantu irapromotinga cyane, rero niyo mpamvu ifo yuko abari ibyo barundi natwebwe tumenya how dushobora kuza turakoresha TikTok, nakujya kuntu twama ku Facebook tuko turaposta, tuko turama commentaire, twishura n'abantu tugira ikintu no muntu tukabuzana ngaha. Ugiye live urashobora kuvugana n'abantu bawe, abantu bagukunda bawe. Fernando ufite melody menshi, ufite utuntu twinshi, sometimes abantu bashaka kureba talent yawe, antwa no ngaha abari abantu benshi cyane bari talent ibintu byo neza cyane mugabo ske icyo genda kwifurije nuko ukomeza gukoresha platform and tu vas pas regretter bro. Ya jenzo batamo kweli, yari bariko barasaba ngo ndirimbe mugabo murumva ko ngwaye gripe ko ariko baravyumva. Nibaza ko nzofata umwanya next week, nababwiye ko nzogaruka ngaha afise na piano cyangwa ikindi kintu cyacu cyose mugabo uzoba poster tu kuri story nyene babwire umunsi n'isaha kugira ngo bazoba bari tayari, kuko y'abantu kabisa abantu bose babariziye munsi mbandiziye kabisa. TikTok iri ma platform ya mbere je nkoresha mara ku mwanya muremure cyane, kubera yuko maze kubona akamaro kayo, maze kubona aho
bimaze gushikana ibikorwa byanje aussi sivyo maze kubona n'ivyo maze kuhakuriramwo nimba no munsi ishobora kuza nkakora indirimbo iri sponsorisé par umuntu twahuriye ngaha ari round canke nkakora nka video sponsorisé par umuntu twahuriye ngaha canke nkakora ikindi kintu kirenze urumva ko iba ari ibintu byiza cyane antuka abantu bose banyakiri kuri TikTok ndabashimiye cyane naje ngana n'umuturage nka DJ Fernando no munsi ariko uno munsi naje ndikunagereza kubwira abandi bantu umviriza batahurira kiri kuri TikTok tugiye kuyikoresha noneho imagine nk'aba artiste twese tuzi tuhurira ngaha noneho nkage mara tugiye ko ku Instagram tukaza ngaha tukagira antuka yo umuziki wacu ugira kuri cyane bro kuri cyane gose birenze yeah je TikTok iramfashije wow thank you so much thank you DJ Fernando ari umuntu ngazi ko ijya ndirimbo yacu wa undi kiki ya ngaha kandi ndamushimiye cyane yeah thank you kiki bana wawe cyane kabisa ya waruvuze gute Fernando namuze ati je TikTok ira support ira promoting cyane kubera ko nawe uraba abantu barabiye ama video challenge irako uko bangana n'ababigira ama challenge uko bangana babari benshi cyane tuka iri mu bintu bituma indirimbo zanje zigira kure uretse gusa ko ntabwo nayitaho ngo nkora ama live cyangwa ngo ngiriki ariko nibaza ko abantu bagiye kumubona cyane kuri TikTok ko mfite ibintu byinshi cyane byo kubereka nuko gusa nari nanyitse kidogo ngira mbanze nekane ego warwanyise uzi ko abantu banyikana abantu bafite depression oya bashaka kubuja kugira ngo ntugire babivuga gutya ntugire abantu nabi okay ntugire abantu nabi ugaca wigira amahoro noneho kandi bikatuma tugurana zihaba kubera ko mu gihe bamubwiye nabi bizana izindi ngorane aho situation rero ubamo kijya kwipowera ugakora ibikorwa gusa to n'abajournaliste bandi imihari ngo sinza mu biganiro hari ibintu ariko ndevita ebana munyihanganire cyane ari umwanya gabikeneye ko umuntu anuma tu ari umuntu ambagije kuri commentaire zanje ngo mutubaze ngo ituma atari postinga dukoze challenge ziwe Alvin mutubarize iki kibazo ngo kubera iki mutari postinga ngo iyo bagize ibyaza byiza yuko jewe ndashika nka posta video mangi nzoyigaruka ko haheze igihe kinini kuko murabona nta sindi update kuri TikTok ngo namashira k'ibintu cyangwa iki ndashobora kugaruka ko ariko hageze ko sorry indirimbo kandi nkagaruka nje gutora gusa nje kuraba aba followers ko bangana kuraba indirimbo abayiravye ko bangana ya nivyo ariko nibaza ko ngiye kuyikoresha cyane nabona no muri commentaire hari abantu benshi bariko barambwira ati bro ukoresha cyane TikTok kumva ko ambwira ibyo sister nyene yambwira kuva kera ariko kandi cyanzo nakunda telefone ya guys icyo kintu nico murumva c'est pour ça urumva nabasavye ko Fernando aba update kuri TikTok kubera yuko TikTok iyo abantu benshi na supporting kurumva igituma atabona ama video yanyu ni kubera aba yagize aba yapostinze gusa amakazogaruka kuri TikTok yaje kuraba ngo abantu uzi aba followers abantu ntita ngo abantu bakoze ama challenge n'ibande c'est pour ça kandi byose bitwego nuko umuntu ataba ari update adakunda iyo platform donc nta mwanya yifatira muremure ariko yamaze kuvuga yuko uwagiye kwifatira umwanya muremure cyane TikTok ndibaza yuko muzokwabana nijyamire mubonye kuri TikTok kuri live ariko ndibaza yuko muzoguma mumubona chawe DJ Pro Instagram nini hapana TikTok PC yose iri muri platform zivumisha umuziki wewe umva cyaguma kuri Instagram gute Fernando ndabona ariko aragutamo yo ninde ni Sharon yatakuwa Miri atakuwa ni Sharon rero kora yumvise ngo Bujumbura ari ngaha aciyaza kuri yo side yawe rero urumva guma gutamo yanyemereye na clip man ni Sharon yakomeye clip ayikore ntabe amasigara cicara Bina welcome nimba yakomeye clip nayikore vraiment nayikore ntaba amasigara cicaro pe ewe yari uriko uramubona hariya deja araba Fernando ageze kuri 500 Richard ni wari karamutamu niwe mu MVP wiwe amaze kumuha Richard ash muhama wow Fernando je ndiko urabona followers bawe bagumawongerekana benshi urabona yuko abantu bari bakunyotewe abantu bariko raza gufollowinga ni benshi cyane kubera yuko mutamu ya update abantu baba bazi n'amanuza yanyu kubera yuko abareke indirimbo tu
ariko live aussi zirafasha kugira ngo umuntu cyo kuronka followers benshi. Voilà, mbe Bujumbura ari. Bujumbura naze ngaha antemu. Erega li aranyica. Muhammad. Voilà. Yes, indirimbo yitwa Ndiyo Kipe. Ndabonye Jibo ari ngaha bro. Jibo the classic. Producer classic ni wasi kwenye. Era Jibo niwe yayikoze. Nibaza ko ni igikorwa ca mbere kizoba gisohotse. Ciwe nzoba nakoze kwa Jibo. Ya, nagiye. Okay. Narimaze gukora indirimbo yindi. Muganira niraja outside. Oya, izo bari indirimbo ya mbere nanje nakoreye kwa Jibo kabisa. Rero turabe ikizovamwo. Gusa je abantu nabijeje kubera ko indirimbo yamaze kuyikunda, abantu bamaze kuyumva hafi yanje barayikunze, mu studio twavuye twayikunze. Antuka turi benshi twayihurije ko nibaza ko nabandi bazoyikunda. Kuba hafi yawe ni ngwara ngwaye. Guys, ndabizi ko karimbo mugakunda. Ariko nawe sinashaka kumera nk'abandi ndabizi ko mwarayikunze cyane. Baby, nibiki wangu. Uyo nindarika gutamo ivyo bintu byose ni Sharon nyene. Nari nasema sinzi ibintu nakunda nawe. Ari muri competition. Thank you Bina, thank you. Bina, thank you sha. Uyu ni Sharon urutwe aguma mutamo sha. Bombo clat. Aguma mutamo DJ Fernando. Thank you Benyini. Baragutamo maniga. Ni Sharon agutamo maniga. Wala iri Sharon ari. Reka namamagare Bujumbura ze ngabo n'ibintu ukora nkorera. Urabona? Iyo ni manque de respect. Aho mengo uri muri ntuze. Ukora nyumva bro. Fernando. Thank you Dakris. Fernando yasaba mu telefone. Guys, indirimbo yacu rero nuko yitwa Nagabe mushaka kumera nk'abandi. Uyo muntu nindarika guta. Yitwa Ndiyo Kipe. Sawa Bina, thank you so much. Guys, ndashaka dushuge tutatu. Guys, utundi. Thank you. Ari he. Ndashaka shuge kama thank you. Ari abari maso. Ari. Did you say Ari, we have to talk. Me and you Ari. Guys, indirimbo izosoka next week. Ndagiye next week nizo subira muri Kenya. Anzi ko cyari cyanzanye cyari ico. Guys, tugeze kuri 3 point. Ari, we have to talk for sure. Guys, tugeze kuri 3 point. En fait, ikintu cyari cyanzanye mu Burundi yari nozenya yari ndirimbo nje kora na Fernando. Chichi niwe yagize abantu ibintu byose kabisa yubahwe. N'abandi turabashimiye abashoboye gusapotinga. Bref, nagira mvuge gute ko nibagiye nibagiye Fernando ariko baraguta guys tugeze kuri 3 points. Fernando nasinde kandi amaze guys tugeze kuri 3 points guys tugeze kuri 3 points. Thank you turamushikira tugeze kuri 3 points guys, my people tugeze kuri 3 points. Thank you na binari ngaha we tuza gusinda wewe uyo muri Sharon wawe mubwira tekana ntabwo ndasubira kuba umwe awe kugutama nashobora. Voilà guys, indirimbo yacu izosoka next week. Which day? I think on Tuesday or Wednesday. Yes, Tuesday or Wednesday. Thank you. Ubari gahunda yo gusubira yo kongera gukorana na label runaka. No, oya na gahunda yari vraiment je uzoshaka ko supportinga mugabo na gahunda ya label yari. I'm free kandi biratanga amahoro. Ya, na gahunda yari tu. Alvin nawe uzoja muri label jya? Jamais, naragiyeyo rimwe biranka. None naguma shwana n'abantu. None ibaze abantu bashaka kundirimbisha urimo mu mezi 6. Je namenyere gusora indirimbo. Na jewe nibizokwigira bisubira kuba kweli. Ndishira dukomantere ngatwi wanje n'abantu banje Brazil. Wowe none susinze, sumva amahoro. Sasa Fernando, bana wallahi bro. Yaragiye cyane ko washiye kunyemerera kuza kuri TikTok. Courage. Isena jewe igihe bambira uzuze kuri TikTok bro, imenyeze TikTok irateza imbere, TikTok araba supporta, TikTok arabantu benshi nashobora kuguha ivyumviro bitandukanye. Nabona umengo ni black kumwe ndagushikirira.
Mafanda gusinda. En fait, guys, snipe, guys. Snipe, tumusinde. Thank you, turamusinda. Snipe, guys, snipe, tumusinde. Turamusinze. Aza kumusinda. Urumva rero, Fernand. Yes. Thank you, MVP. Ari. Urumva rero, Fernand. MVP. Yes, ni ari amapini. Urumva nakiyewe byaruko baguma bambwira ibanga kuri TikTok birashobora gufasha muri promotion ya music everything na narabinegisha mugabo parapre igira amaze kuza naribonye ko ibintu bambwiye ari byo kubera yuko narabyibonye kandi atuka tugikuraba no mu bihugu bitandukanye turabona nyine ko TikTok iza ubwa mbere mu ma platform asigaye agerageza gupromotinga umuziki kuko sinzi kumaze kubibona Fernand igihe indirimbo usanga uyizinga kuri TikTok utaraja no kuri YouTube kuyibona kandi ukazoja kuri YouTube kuri yuko amaze kumenya kuri TikTok kuri kubona abantu bicana bakora ama challenge atandukanye. Yes, we need to talk nagize iki none ariko benyenye nari mimi nimefanya nini baya muni same basi Mungu we nge nagize iki kabisa muri kikungi umutima ni muri sanse kugira kuba inshuti zanje muri ko murangi umutima vraiment ibaze yuko ndiko ndatinya no kuva kuri live kugira ngo sinumve icyo mugira mumbwira ya murangi umutima abantu voilà sasa DJ Fernando nakari katamufise cyangwa nandi makomentari ufise kugira wishure comme ça kwanza uyo muntu ninde? Ni Sharon. Takuwa. Mureke kungi umutima. Bina, welcome here. Guys, thank you so much. Thank you for coming. Guys, abantu rero bakumabaza, okay, njye na DJ Fernando turi ngaha tuje kwanusa yuko next week tuzosora indirimbo yacu turi kumwe, indirimbo nshasha, indirimbo yanje yitwa Ndi Occupé. Ni indirimbo izosoka next week. Ni indirimbo iryoshe cyane, ni indirimbo y'urukundo izogira ico ikumariye wewe uzoburi kurayira. Ari umuntu amajije ngo twakora indirimbo ya mbere ngo badukoriya kabiri ikintu nakubonyemo wewe ku buryo twakora indirimbo zibi. Bro, indirimbo ya mbere twakoze yari byoshe abantu barayikunze. So ni ya kabiri tuyikoze iryoshe amaki ikindi naco ndakunda umuntu ari direct mu buzima. Alvin nawe kunyana mumubona no mu buzima busanzwe no kunyana ameze nabi nahisha hirya canke hino. Nawe yari yankwese mu makagaruka Satu Muzatu n'umunyamahoro nivyo tera ko ndubona ari direct na ari siguye narababye kandi abantu kuri narababye ukuri n'igituma iyo ndabimenya ko wari wagiye ubwa mbere je wankashije na wallahi sinagaruka ndabizi ahubwo manishimwe je ndi mu politician uyo inde umuntu agwaye manigani ni Sharon nyene atakuwa ni Sharon guys muriko murabona ngene Sharon akaguma shikira ujya mu jamu yavuze ko abazo mukuru na video Bina je muranya kababanza banyakire kwanza motivation yo kugaruka akose guys nayo maroze kweli birase ko muyama kabisa wallahi Bina chiantamo igitima kinini Bina Mungu wangu we baba mutakuya ni uwa bayama Bina Mungu we warose turapo wewe bro ado abantu barakenye merci uyo musista wa barakenye uyo musista ari ngaho ngo adukora video guys tuze kuri 3 points please ufite gift serious na yime vraiment chenja kuryama kabisa ibaze ko nabazani DJ Fernando nano kunshimira basi nabazani DJ Fernando musingire kugenda muzani ngaho yamvunye ambia ngo ivyo navyo menyereye ngo je simunda makamera namubwiye ati mbabarira braz ari abafana bawe benshi cyane hariya and your fan want to talk with you the guy aranyumvira razanga you don't know to tell me thank you imagine ni jende ko ndababwira thank you ole nyemuge kumbira thank you Alvin for bring DJ Fernando here on TikTok and for explain him how to manipulate TikTok. You guys, you are okay, you are welcome Ari mugabo the problem nabanje kuvyisabira Aguze Fernando wose no munatekereje cyane cyangwa uri umuntu uze uyorobe
Genzo baririmbira gutyo no kubishura peut-être umbajije ndavuga mugabo iyo morale yo nayo ufise kweli ani saha urumva Imana iraha umuntu ibintu bitandukanye ura nkuko Imana wagwaye talent yo kuririmba neza cyane sivyo je nanje sindirimba neza cyane mugabo none ndafise nagiye ivyo diforo lavyo rero c'est Imana yavuze ati waruhunguwe gurutwe Alvine jewe ndaguhaye sound iriyo parler kugira ngo uzoze uravuga cyane wowe nawe baravuga ati ndaguhaye talent iri intérieure de façon que tu peux chanter même devant le monde abantu bakagushima none ngewe nanje uyu munwa muganda tahuye urazi yuko jewe urazi ko bavuga ati iyo uriye ingidi inkoko iratuma umuntu avuga cyane wala agasusu k'inkoko sasa rero jewe kera nakundaga kurya agasusu k'inkoko le fait que rero nakunda kurya agasusu k'inkoko sina jewe fait je nararyoherwa mvuga ati okay nyene thank you Bima thank you kumbe burya ziyangiriza inkoko najyaga kuva kera zituma umuntu avuga cyane pour ça jewe noneho naciye mpindura aza ndavuga cyane donc je sais pas pourquoi mais par après naciye ntahura kumbe nizangiriza inkoko najyaga buri munsi donc now if you want to be like me I don't know if you want but if you want to be like me go to search the nyash of chicken and eat it every day and after 1 or 2 weeks you're gonna tell me the feedback. Thank you Keza. Bro, just pushing you wawe yana. Byofasha muri promotion ibi ibikorwa byanje kubera ko ndashira ngaho hama nkipowera simenyi abari. We bushe yawe ndayifise byofasha. Mugabo reka sinzoyigire kubera ni bon. Nawe uronka byose. Urumva Imana niyo umuntu ibintu byose Fernando. Urabona? Imana nishobora guha umuntu ibintu byose. Mpamvu ubona Imana je yarangize neza noneho amaguru acaragira. Oh, rero ariko cyaje cyose turi kuza turashira ibara. Jewe hari n'ama opportunity murandonga gasanga Ari but David knows kujika go after saying we need to talk but today wallahi I today we need to talk today after live I come in box and we talk wallahi I got what was it Fena ya byaramo opportunity murandonga yo guhura n'abantu bakomakomeye bashaka kugira icyo bafashije muga iyo busha yakwira tayo office ntabwo icyo ndabavugisha ntama bikarangira nyene bizo muteye cyo ngananiza ubuzima bwanje ariko Fernando wowe uri umuntu utishaka nuko udakuvuga cyane ndabibona kabisa rero ikintu ubona ko gikwiye urivona ukagikora muga nawe nyine ataye uri kurakirondera gukwera kirondera mu internet ndagukasa direct ndagukasa navuga ati yaranze yo kwibandaniriza n'ibintu byanje bya buke ana kuza gushwana n'umuntu après cyane iki ya abo bose mvuga kubera ko kera nabwo navuga kera nkiri mu DJ sinavuga niba ari platine yanje na mic yanje gusa navuga kuvuga kwanje kwari gushusha abantu tu muga kuyaga n'abantu b'abandi ibintu byanje cyane en tout cas ça se voit no mihanda ubonekaga ki cyane kabaho. Okay, sasa rero guys turabashimiye cyane kwa mwashe kuduha kanya ndibaza yuko ifoko Fernando ndamureka ryame kubera yuko yambwiye before yuko azanga welcome master before yuko Fernando azanga yari yamaze kumbwira yuko yaramaze kumbwira yuko normalement asanzwe agiye ama 21 mwana ambwira ati none uno munsi tuza kurindira kugira ngo dushore gukinana voilà agenda gushimiye cyane Fernando wallahi ko washe kumakanya ko kunyemerera kwazanga kuri TikTok ariko ndakwifurije aussi kuzokomeza kubera yuko kuri TikTok uzohiga ibintu byinshi uzakora ibintu byinshi n'abantu bari ngaha uzogira icyo ubamariye gikomeye cyane mwanya uzoburi ngaha kuri imihanda hala ndagushimiye cyane mugabo imbere yuko tugenda ife ko tukina amashimwe ya nyuma braza sivyo komsa turabe urenze muri imihanda nyinshi sivyo noneho abantu bari kuri side yawe bakore ku rukundo n'abari kuri side yanyu banyure ku rukundo hama iyi ni make ya nyuma icyo twababwiye indirimbo izosoka next week yitwa Ndi Occupé indirimbo kabisa cyumviro cyaje nganye kuri TikTok no Chichi arafasha ikikorwa kirakogwa next week izosoka voilà baratukana biravana na sadepa usanzwe tukana muratukana ariko nimba uzi ikintu kikuzanye ngaha ukora ikintu cyakuzanye hama wishibukira ntuka sinibaza yuko ari ngombwa yuko mugera kuri etape
yo kugirana nabi n'abantu canke genda tinya ingorane urabizi Shenika voilà turi abartiste tuza ngaha kugira ngo tuvuge about akazi kacu projet zacu nimba hari ivyumviro dushaka ku bantu bakabiduha ndibaza yuko nico kintu kiba catuzanye ngaha kuri TikTok sivyo cyo kugira ngo gutukana ndibaza yuko abantu bose baza kuri TikTok bafite amadomene atandukanye hari abaririmbyi hari abadansere hari abantu zenya abantu usanga bakora izintu zitandukanye donc umuntu wese atanga aje azanye n'ikimuzanye yasanze akora voilà icyo udakora ubuchatse kwinjira ku byo udakora urumva rero icyo uza guhura naco ni icyo nyene ariko uzinga ukifokasinga ku kintu ukora ndibaza ko ibintu bigenda guys iyi ni game ya nyuma rero ni game ya nyuma match duhera tena Fernando ashaka kuryama kumbure azogaruka ikindi gihe ari wenyine voilà hari umuntu ariko arambaza ngo experience nakuye mu biteramo nakoreye hanze y'igihugu ico nagize ikindi turako ibintu wigiye mu biteramo nakoreye hanze y'igihugu icyo kibazo gutyo kiyava ki amaroza atatu guys mu ntema kubera ko nize ibintu byinshi cyane hari ikintu nasanze nuko umuntu akwiye kwiga n'igishinwa bikunze bibaye ngombwa kubera ko ukoreye igiteramo hanze y'igihugu abaza ni benshi uhamenyanira n'abantu benshi hamico nize cyane no kumenya ko bigukundiye amaroza abiri guys indimi zitandukanye nimba ari icongereza nimba ari igifaransa uko biri kose birafasha kubera ko hari abayetranje ashobora kukumva akunda ibikorwa byawe kubera yumvisemo gusa amajambo 2 cyangwa 3 bikamuha gutahura indirimbo ariko aririmba kumva ati uko biri kose nta byumva byose yashatse kuririmba ibi ikindi naco izindi collabo n'abandi barimvye b'abarundi ego zirahari hari ama collabo mfitanye n'abandi barimvye b'abarundi ndibaza ko mu minsi ziratangura gusohoka harimo ni album izotangura guys mune rero bacanye ndayimutsinda macanye ntushaka kuyisinda ahubwo nje ndayigusinda oya reka neza gusinda guys wallahi tumusinde rero guys abantu bari on my side musindire basi turi mu make ya nyuma Fani ayi musindire kweri musindire none ifete nigira umuntu ariko gutamo ninde Sharon aranyica guys ni make ya nyuma yana cyenda giye kweri thank you so much DJ Fernando Rakostan but ya nyuma nituraheza guys abantu mune mu happy mune guys mune wasi ikintu kiboneka basi ndamusinda uyu mujama none Alvin ushaka gusinda canke gusinda ushaka gusinda apana gutsinda gusinda ni kuborego je vais gagner Alvin tuvuze n'ikinyarwanda gusinda mu kirundi ni gukubita umuntu nko gusindira umuntu ngo bavuze ati Alvin arasinda Alvin maana yake aragwana arakubita ndashaka gutsinda rero ya I need to win préciser waruvuze ngo double J gute ebana hewe ha we gonna talking box about that but guys I want to win please I want to win shawan sinze imam bro bye ugize screenshot ko sinze ndavyumva man akuwa shaka zo preuve bro c'était un plaisir wakoze kunzana hano nabonye urukundo banyeretse nibaza ko byinshi twabibabwiye rero nzogaruka ndabaririmbire ndabaha umwanya mu mbazi ibibazo tuyage mumenye byinshi kuri jewe hama kandi Alvin merci beaucoup wanzanye ngaha ofete washimangi icyumviro cya sister niwe yakunda kumbwira bro ja kuri TikTok ufite abantu bagukurikirana benshi ufite ibinibi bandanya gira ikuno kumbwa sinabitahura nyine kubera ko sanzwe nakunda no gukoresha telefone cyane ariko nibaza ko ubu ngiye kuboneka cyane ndabaririmbire ya byinshi tuzobiyaga big thanks hama indirimbo muyitegeye yitwa ndi occupé ku bantu batari bari hafi yitwa ndi occupé kazobizosohoka next week atagihindutse Imana idufashije.